hanyuma nongeye kubaramutsa abapiyoniye kugira tube turaganira gatoni k'uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 24 ego hama ndanezerewe no kugira tube turahanahana amakuru mu bijanye n'uyu mushinga wacu tugiye kudukura mu bukene. Hama ico nashaka kuvuga icya mbere, ndasavye, hariho abantu urumva tubona yuko babuze stabilite, ni ukuvuga babuze ukuntu bifata kubera bisizemo peut-être ko mainnet ishobora kuba 28. hariho abandi nabo bariko barungika mu magroupe ndetse n'izi groupe nyene nakereye bariko barungika ibijanye n'igiciro co ku ma échangeur amahera ari hasi cyane. Please ndabasavye nimureke kwiyumvira byinshi k'uyu mushinga. Ivy'igiciro ico nobabwira, please mufate neza iri faranga mwamininze, murifate neza ntimurisesagure. Igiciro capi benshi ntaco bashobora gutahura uyu mushinga, kandi murazi ko igiciro c'ikintu bivana na valere yacu. Valere ya pi nayo irarenze bivanye n'ibi bintu iri kirubaka indani muri systeme. Ni kubera benshi batazi kubira, ari naco gituma ubona ngo $30, ivyo ntibibaho. $30, $10, no, ivyo ntibibaho. Ari naco gituma nobasaba reke kujana na rafori y'abo bantu bariko bahuvya bashaka kutwiba amapi yacu. Gardajaruzema amapi yacu, kuko nonababwira nirya DCV mubona ishobora kutabayo. Igiciro ca pi kiraremeye kandi muzakibona, kuko pi vyije gukora ni ibintu bidasanzwe, n'ibintu tutari tumenyereye. Harimo ibintu vyinshi meshe zami. Ndabasavye ntihagire umuntu asubira kuza akwiragiza ama information aho vy'abapiyoniye iyo abikuye hariho hose ama fausse information. Ndabasavye nimutuze mutekane. Pi ni projet ikomeye, ni projet atamuntu ashobora kuyihangama. Ari naco gituma mubona babikora buke bitonze. Hanyuma ikijanye n'iyi mainnet 28 ishobora kutaba, kubera mwese murabizi, kuko turabona yuko iyi mizajuru baduhaye peut-être ari preparation ya mainnet bariko bayitegura. Ishobora kuba ari yanyuma niyahera tugaca twinjira muri mainnet, kubera ya manode ibintu vyose functionality, ibintu vyose bariko barubaka k'uyu mushinga kugira ama application ibintu vyose bizoshobore gukora, kuko urazi ko bizoba biri connecte k'uyu mushinga na ya manode. Rero bariko bayatestinga, bariko barayapgradinga, bariko barayasuzuma bagirane. Tubahe akanya babikore, kuko nubundi bo biduha batabisuzumye bigaca bimera nabi, ntaco vyotumarira. Ndazi yuko twafashe umwanya munini, ndazi yuko hariho abapiyoniye bihanganye. Tubandanye twihanganye, dufate omwe uyu mwaka. Noneho uyu mwaka ndetse ntushobora no gushika vuba cane, mainnet iradushwaramo. Mugaro 28 je byo nama mvuga 28 je sindahabona neza kubera bivanye n'ibi bariko barakora muri systeme, bivanye n'ama information isi era umuntu azararonka. Ari naco gituma twihangane, turindire, turya ibintu bihiye, kandi inkono irikirabira mu kanya. Turindire ihore tuyifungure yahoze, tureke kurya imitura, tureke kurya ibintu biduturira. Ari naco gituma ico ndabasavye, bientôt harashobora kuza abantu bababwira ibi na biriya. Ico ndabasavye, tekana, igiciro ca pi kiraremereye. Mureke kujana na rafora abo bantu bapibiria de fausses informations bakuye aha na hariya canke ku ma échangeur, kuko ama échangeur murazi ko ariyo yama yica cryptomone. Kanoneho pi si cryptomone, ni digital money. Edaye kirenge na money digital, uravye ibintu iri kirakora birarenza, ahubwo sinzi lo qualificatif umuntu yoyiha. Ngira muca muvyumva. Rero nico gituma twihangane, tugende gahoro. Ibyo vy'ibiciro mubanze muvyihoze mubireke, bene byo barabizi kandi bazobidesida. Kandi ikindi nobabwira, itariki yo kuja ku isoko
aba batipe bakoresha filozofi nyimba mutabizi, bashobora kuyishyira ku isoko umwanya n'umwanya kandi igihe tutazi. Me ikintu kindyoheye kare namye ngira amarosheshe ndabaza, hariho application bita Baidu ino mu Bushinwa. Iyo application irimo intelligence artificielle, fonctionnalité ya intelligence artificielle. Abatayizi ni nka robo, no kuvuga ushobora kuyibaza ikintu igashobora kukwishura ibintu udashobora kwiyumvira byo utaruzi, yo ikabikwiyumvirira ikaguha rezilita. Naco gituma nababwiye ati uyu mushinga urimo ama intelligence artificielle uzofasha gutreta ibintu mu mwanya muto ugatanga rezilita imeze neza bitagoranye. Kandi murazi yuko ibimashini urumva bizokora nk'imashini yiyumvira umwanya muto igacitanga rezilita tiktak kurusha umuntu, kubera umuntu umutwe uraruha, servo iraruha, mugaye ikimashini n'ikimashini namwe murabyumva. Rero nasizeyo muri miyo Baidu ndashirayo, none pi izoja ku isoko muri 2024. Urumva ushobora kuyibaza ukayikomanda. Yambwiye ati ego cane, mukanya mpava ndanabarungikira niyo information lo résultat inyishu yanyishuye. Bien sûr byari mu gishinwa muganda ashobora kubitraduza nkabishira mu rurimi mushobora kumva komsa, mugaca mubona ko ibintu bitoroshe. Ndanayibaza no mu yindi myaka nka 2020 ivuga ati oya ivyo ntibikundi ibiki n'ibiki. Muganda yibajije 2024 ivuga ati déjà confirmé, c'est lo itariki 15 z'ukwindwi. Me ntitwoca tubishira mu mutwe ko ari ivyo, reka turindire gusa. Yo yishuye ko ari itariki déjà confirmé, baramaze kubikofirma komsa. Bo hakaba hariho n'ama information nari ifise yuko avuga soit ishobora kuja le premier, soit le 15, soit le 1er août, soit muri september. Muca mwumva yuko hariho décorrélance, hariho similarité. Ego ari naco gituma twokwitonda tukarindira tukagenda buhoro buhoro, gahoro mes chers amis, tugende gahoro tureke kujana n'intuze n'abantu baduhenda canke n'amafausse information dukura isera. D'abord ndabasabye mugire ama recherche vous-même, murabe nimwagira ama recherche mukabona ibintu bariko bubaka muri systeme, muca mubona yuko pi atari ikintu cyo gufina, atari ikintu cyo gupfa kuvuga, ni ikintu gikomeye. Harimo ibintu bishasha, ibintu tutari tuzi, innovation, ibintu bishasha bariko bazana bakeya. Kubera muri web3 murabona ni shasha, harimo ibintu murabona ibi bintu byose byari bisanzwe bihari, ni kubera web2. Rero muri web3 urumva hatso innovation bashiremo ibintu bishasha tutari tumenyeye, muca mu vyumva. Ari naco gituma kiraremereye iki kintu. Kandi murazi ko ikindi no babwira igituma open mainnet isa nuko yoba yageze twoba tunayirimo. Nikora wenyene yarivugira ati kirazira yuko tuzo connecta abo hanze tutuguruye umushinga tudakuyeho gwa ruhome muhora mwumva. Rero mukaba muzi yuko telebank, amabanki yose yahejeje kwiconnecta. Twarabonye za Tesla, twarabonye za ntuzenye za Twitter n'ayandi ma application yamaze deja kwiconnecta. None ko babemereye kwiconnecta kandi ibyo byose babikoze après muri juin. Tubonye ya date consensus ya configure premier jour kigiye ku isoko, niho ibintu byinshi baciye babikora. Ugiye kuraba ivyo consensus akoze mu iyo periode ntiyigeze yicara kandi ubaguma akora. Nukuvuga chaque jour hari siripakire ku bintu ari karakora. Ari naco gituma mes chers amis turindire bugira buce. Bashobora kuduha mainnet umwanya n'umwanya, dusabe gusaba duhama migration n'amakonte yacu abe kugihe, ntibagirira ikintu, ntagire ikibazo, kuko uzoshobora kuvuga ngo ndi umupionnier naraminye vers la fin ugende meuble douille kubera konte yawe ntiwaye yantretenye neza, kubera waribagiye mode pass, kubera peut-être amajambo wayataye aho ubonye abaskama basuma baraza kugira. Mugabe iciza kihari nuko peut-être bashobora kuzoshira fonction kubera liveness turiko dukora, kugira ushobore kugira rotre ukagira verification faciale. Nico gihe nibabizana ku muntu wese azi yuko adafise konte yiwe iri personnel comme ça bizoba bihetse, kandi bashobora kubigira kuko on ne sait jamais, kuko ibi bintu nibishasha, kuko nabo nyene barisiri babwirizwa gusekiriza lo systeme n'umupionnier ivyiwe byose bikamera neza. Ibintu byose bariko biyumvira ni ku neza yawe, ni ku neza yanje. Reka rero tubarindire hanyuma tugende buhoro
je nashaka kubabwira tugende buhoro hanyuma tureke kujana n'ibihe kuko igiciro ca pi kiraremeye ntihagire umuntu aza kubahenda ni igiciro kinini na pi imwe wewe ushobora kutazoyirya ngo uyimare ntayo uzopfa umaze mbo mu bisanzwe rero yari ayo majambo hanyuma turindire twihanganye benshi ndazi ko biteze 028 itabaye ntaco tuzoraba n'izajuru bazoduha ukuntu izoba imeze tuyevariwe umuntu azoca yisitiwa bivanye n'ivyo batubwiye mugabo je nabishaka kwiba mugabo ndiko ndaraba nka premier mon analyse nkaraba n'ama information isi umuntu azararonka bishobora kudakunda nkaraba yuko n'igiciro gishobora kurenga GCP rya 28 murabona kwihagarariye kuri GCP muga pe importe hoho bo urumva babigira muri system sikuvuga ngo ihagarariye kuri bo bigiciro badesize nico nyene bazoshira muri system c'est tout c'est fini nubwo mwabonye muri system rya mukosa sisi yasize ko ijya GCP ega nibo babwira igiciro kiri heyere ntibikunda ubu ntavyo bo babwira itaraja ku isoko c'est comme ça nimurindire dutekane hanyuma buri mu guca tumererwe neza gusa mugarida amakonte yanyu kugira amapi yanyu muzoyakoreshe mu mutekano muyikoreshereze kandi munyegeze ubutunzi bwanyu kuko n'ubwanyu niwazurereka mugenzi wawe ashobora kukugirira jaro twama twabivuze ego ari naco gituma ntiwozurabwira umuntu wese ubutunzi ufise si vyiza hariho nk'abantu mbona baca bagafata amantuze amapi yabo bagaca bafotora bakashira mu magroupe bijya sivyo ntihagire umuntu azosubira kubikora kirazira kwerekana amahera yawe ufise nta numwe yigera bigira oya ivyo rero mukuye ku ivyo byose kabiri muri security y'ubutunzi bwawe mu vyo ubwirizwa gusekiriza ukagira ego sawa murakoze hanyuma please complement hari ikindi nari nibagiye kuvuga ni gituma bishobora kudakunda 28 d'abord hariho inama ziriko ziraba zizohera kuri 25 gushika 28 nyene bijanye ni monnaie bya monnaie numérique izindi zica zitegurwa lo 2 gushika lo 5 urumva n'amanama y'urutavanako hariho nivyo bariko bategura systeme ya Huawei kubera iyo systeme ya Huawei indani ijya mubona aha muri systeme murabona mugiye muri pi browser murabona home hariho systeme rero bariko baprepara izo biri connecte n'uyu mushinga izotuma no kuvuga uyu mushinga ibintu byose bizoba biri connecte kuko ikozwe ku rwego rugezweho avec n'ubuhinga bugezweho rero nizotuma uyu mushinga ukora neza rero ivyo byose bashobora kubishira habona mu kwezi kuza cye mu kumunana urumva ivyo byose bisaba ko turindira kandi nabo swat reka turindire turaye muga ntawo vuga byinshi kuko nibo bazi ibyo bari kubatunganya nibo bazi n'ukuntu bari kubabitunganya tubaho umwanya ayo manama bari kubagira ivyo bari kubaprepara gusa mwaya mezi 2 mwaya mezi 3 twitega ikintu kandi après 28 nubwo itoba meninet bashobora guca batanga ama migration na KYC domas ono se jamais reka turindire dufukame hanyuma dusenge iki Imana yatuvuze ko kibwirizwa kuba hanyuma nitwashika mu gihugu c'isezerano mugani w'abaraha tuze dushima Imana tumenye iyo twavuye hanyuma twicisha bugufi kuko ndabizi je nama nabivuze amahera kaza hariho abazovuga ati ndakomeye nkora ivyo shatse ubu rero okay oya ivyo sivyo ahubwo jewe nohanura woca wicisha bugufi kushoboye kose kuko basha n'ubu turacari mw'isi kuko mw'isi hari ibigeragezo vyinshi ushobora kubona kukomeye uno munsi ejo ugafatwa n'ingwara n'ibiki cyangwa ugahura n'ibindi byago kuko kuronka ubutunzi abafise amahera bose barabizi kuvuga ngo byose biranga ibibazo by'isi bimaze ubu bikemuye oya
rero bisaba yuko duca twitonda kubera isi iragoye, iragoye, harimo ibibazo byinshi, hari imitego myinshi tuza turahura mu buzima komsa. Hari naco gituma urumva umuntu akiri ku isi ibibazo ntivyigera bihera. Muze mubaze n'abo bafise amahera barabizi, nta n'umwe usanga abuze ikibazo. Ni ukuvuga nyimba ufise iki, shetani nayo igutegera ngaha, iguteza ibindi vyago. Ari naco gituma kwicisha bugufi ugaca uvuga ati mvuye kure, Imana irakoze komsa. Ivyo bizogufasha ubeho amahoro, bizogufasha ubane neza n'abandi amahoro, bizogufasha bizotuma unaramba, kuko ata muntu akwiyumvira nabi, nta muntu uriko uravuga ibiki komsa, mbere ugaca wicisha bugufi kurusha nuko wahora wicisha bugufi. Ivyo bizoba ari vyiza cane komsa. Duce tukora imigambi yacu, amaproje yacu, hanyuma bihere duteze imbere imiryango yacu n'aho tubaye niyo tuvuka vyose, hanyuma duheze twibereho neza mu mahoro, nta bindi. Hanyuma tuze turamenya iyo umuntu yavuye, uca umenya iyo umuntu yavuye, kuko aya mahera sindababesha n'ukuri, hariho abenshi bazota raison kubera bazoba babonye ibintu naje sindababesha, kuko ayo mahera uko bayavuga nkayabona, anduka ari ikintu kizohinduka mu buzima bwanje gikomeye. Mugabo ari naco gituma casaba Imana icimpa ubwenge nayo kugira ashobore kwicisha bugufi gusumba uko nahora. Since mbona yuko ndarose rero ndakomeye ubu, oya. Rero muce musaba Imana kugira ngo egirevre hari abasenga n'abadasenga ibiki, mwese ukuri kose ugerageze kuzokwicisha bugufi, kuko turazi yuko amahera arasarisha. Benshi barabizi, ushobora kuvuga ati fise byose nkora ivyo ushaka komso, oya siko bimeze. Sawa.